Turabaramukije cyane bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo amahoro y'Imana yo tubipfurije ngo shishikare kubana namwe mwese. Turabahaye kandi kaze muri kino kiganiro umutima w'ubugingo cyacu cuno munsi mwebwe musanzwe mubikurikirana uko bukeye ko bwije iyo byatunganijwe bigatako bigatambuka kuno mbonesha kurikwa na Mvida TV. Muteremanye na jewe nkuko mubibona mwene so Janvier Imana irambona nkabareje usanga ndabatunganiza kino kiganiro nkongera nkibashikiriza. Ndafise amajambo nipfuza gusangira namwe numva ndabazaniye mfise mu mutima n'amajambo abonekana mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice c'10 tuza gusoma duhereye ku murongo wa 34 duce dusoma no murongo wa 35 ariko mugabo kandi tutarasangana ano majambo nagomba ngo tubanze dusenga Imana twiragiza Imana n'umuco mwiza. Ni byiza cyane rwose gusenga Imana iyo umuntu agomba afata umwanya wo gusangira ijambo na bene data kugira ngo yimuze akemeye akureho asambuze akuzeho ibidahwanye n'ubugombe bw'Imana byozibira connection byoca urutsinga ruzana nako ibikwiye Imana yifuza kuganira n'abantu bayo biciye mu ijambo ry'Imana ahubwo ahekaze Imana ngo igirene ibane n'abantu bayo muri uwo mwanya w'ijambo ry'Imana. Ntihabeho kuvuga ibyo umuntu yigeneye, ntihabeho kuvuga ibyo umuntu yikuye mu byimviro byiwe gusa, ntihabeho kuvuga ibyo umuntu akuye mu bwenge bwiwe gusa, ntihabeho kuvuga bya bintu no kuvuga ngo umuntu yize mu ishuri gusa hariya umengo agomba kwemeza abantu cyangwa se kuryosha inkuru kugira ngo kumbura abantu babe convaincre, ahubwo connection y'Imana ibe kuri uyo muntu hanyuma abe igikoresho abe transmetteur wa message ivuye ku Mana muri uwo mwanya. Gusenga Imana rero twiragiza Imana nagomba mwumva akamaro kadasanzwe gakomeye kari mu gusenga Imana iyo hagomba abe umwanya wo gusangira ijambo ry'Imana. Dusenge rero twiragiza Imana Mana n'amahoro, wewe utarobanura abantu ku butone turagushimiye cyane, wowe kubaha agakora ibyo ugomba wowe wese uramwemera. Turagushimiye rero kutugiriye neza kugira ngo bikunde uyu mwanya uduhuze n'abantu bene data muri kino kiganiro kugira ngo twumve ijambo ryawe. Tuguhaye kaze ngubane natwe uvugane natwe uganize imitima yacu uturinde ibyago n'ibyaduka Shetani atsindwe mu izina rya Yesu. Ibyo ugomba biba aribyo bishishikara kutubakura koze rero wiyerekane nk'Imana muri kino kiganiro mu izina ryawe rya Yesu Kristo tubyizeye, amen. Dusome rero ya majambo mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, igitabo abandi bakunda kuvuga ngo ni ibikorwa by'abatumwa cyangwa se ibikorwa by'intumwa, bitwaje yuko aya majambo ari muri kino gitabo ahanini ari amajambo yerekana ibitangaza bikomeye n'ibimenyetso bidasanzwe by'utwumiza byagiye birakoreshwa intumwa, byagiye birakorwa n'intumwa aho habayeho kumugurura ibimuga. Sinzi ko mumaze gusoma inkuru aho Petero na Yohana ingene ngo bari bagiye gusenga igihe kimwe mu gihe cyo kumugoroba mu masaha ya saa 9 gutyoyi inyuma ya saa 6, hanyuma bagiye gusenga hari ahantu ngo kwirembo gitwa Giza hari ikimuga ngo cyama gisegerereza abinjira mu rusengero kibasaba amafaranga, twovuga ngo babandi bavuga ngo ni saidiye papa. Hanyuma ico gihe ico kimuga kirasaba amahera izo ntumwa, hanyuma rero n'icagirani nticahabwa amahera ahubwo gihabwa gukira. Imana yacu nihimbaza. Dusoma n'amajambo rero ariko ndavuga ingene yuko kino gitabo abandi bavuga ngo ni igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa bivanye n'uko intumwa zakoreshejwe ibitangaza bidasanzwe n'ikino gihe, ariko mugabo abandi nabo bacavuga bati ahubwo ntigikwiye kwitwa ibikorwa by'abatumwa nk'aho umengo ni ibikorwa bo bakoze kubw'imbaraga zabo kubw'inkomezi zabo, ariko ahubwo ni igitabo cy'ibikorwa bya mwemeye. Imana yacu nihimbaza. Iki gitabo si igitabo cy'ibikorwa by'abatumwa ahubwo ni igitabo cy'ibyakozwe na Mwemuyera, ni igitabo cy'ibikorwa bya Mwemuyera. Urumva rero uko umuntu yobyita kose mugabo nakwiye kwibagira kano kantu kuko ibyo bakoze babikoreshejwe na Mwemuyera. Imana yacu nihimbaza. Ni igitabo cyanditswe na muganga Luka acandikira umuntu yakunda cyane kandi yubaha. Tumuravye ngaha mu gice cya mbere cy'ibyakozwe n'intumwa turabona ko yitwa Theophile. Uyu muntu Luka muganga yandikiye kino gitabo ngo afata ibi bintu byose byabaye abigishwa bakoreshejwe arabimwandikira kugira ngo kumbure
amenye amakuru y'ibyabaye. Dusome numva mengo nzanye amajambo yani menshi tutaraje no mu byo nagomba kuvuga ko. Dusome rero igitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice c'icumi umurongo wa 34 n'umurongo wa 35. Dusome avuga ngo indanzi y'amajambo Petero avuga ubutumwa kwa Koroneliyo bahabwa mwemu yera. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niho nkimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni, ariko mu mahanga yose uyubaha agakora ibyo kugororoka iramwemera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi nina nano majambo ngomba ko dukora muri jambo rivuga ngo uyubaha iramwemera. Imana yacu nihimbazwe. Ni jambo ritagoye gufata ku mutwe, umuntu ashobora kurifata ku mutwe ariko biba byiza cyane umuntu arifashe mu mutima. Uyubaha ni ukuvuga uwubaha Imana, Imana nayo iramwemera. Imana yacu nihimbazwe. Mu yandi majambo twashobora kuvuga tuti umuntu atayubaha ntimwemera. Mu yandi majambo mbere kandi tugomba kuvuga ngo bica byumvikana yuko kimwe mu bintu bisabwa kugira ngo umuntu yemerwe n'Imana ni ukuyubaha. Imana yacu nihimbazwa. N'amajambo dusomye rero ni inkuru z'uwitwa Koroneliyo. Uyu Koroneliyo nawe ngo yari umugabisha w'abasoda 100. Bavuga ngo n'abanyetaliya. Italiya nani ni Itali, abataliyano ni i Roma, bari abo mu ntwaro cyangwa se guverinoma y'i Roma, ubwami bw'i Roma cyangwa Empire Romain. Bagiye biga kahise kimwe n'ibintu byagiye biragenda mu isi. Hanyuma rero ino gihe rero uyu mugabisha yitwa Koroneliyo yatwara ikirindiro cy'abasirikare cyangwa se novuga ngo umugwi w'abasoda 100 aha hantu mu gihugu c'Abisirayeli, mu gihugu c'Abayuda. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero uyu mu Roma cyane uyu Koroneliyo ngo nahatari mu bwoko bw'Imana. Nagomba hano mwumve neza hariho ukuntu Abisirayeli kuva na kera no mu isezerano rya kera bwari bwo bwoko Imana yemera, bwari bwo bwoko Imana yitoranirije ibagira inyegu yabo, ibagira ubwoko bwabo. Ni ukuvuga abatari muri ubwo bwoko bw'Abisirayeli bari abanyamahanga cyane barana abantu kugira ngo badafitaniye isezerano n'Imana. Imana itemera, Imana novuga ngo itagize inyegu yabo. Imana yacu nidutabare. Hanyuma rero hariho ukuntu rero abatari mu bwoko bw'Abisirayeli ntibemerwa n'Imana cyo kimwe n'uko Abisirayeli bameze, kuko Abisirayeli bari bafise novuga ngo amategeko bubahiriza bagendera. Imana yari yarabahaye amategeko ibyagezwe bategerezwa kubaha. Bari bafise ingendo n'inyifato itameze nk'iy'abandi bo mu bundi bwoko bwose. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero uyu Koroneliyo n'atari mu Bisirayeli, uyu Koroneliyo naho twovuga nk'uko Bibiliya ivuga ngo yari injabuka ku masezerano y'ibyasezeraniwe abana b'Imana. Uyu Koroneliyo naho ataco yari afise aziga kuzoraganwa mu Bisirayeli, nta mwandu, nta heritage, nta ragi yari afise, ntiyari afise kuzoraganwa amasezerano hamwe n'Abisirayeli, ubwoko bw'Imana, ihanga ry'Imana. Iki gihe kandi Koroneliyo yarahagarikiye, yaraserukira intwaro y'i Roma yari ikolonije Abisirayeli. Hanyuma rero we sinzi ngo byatanguye gute, sinzi ngo yasomye ibitabo bivuga ku ma histoire kuri kahise k'Abisirayeli, ntazi ndaronga ingene byamuje muri ingene yabitanguye. Ariko mugabo icyo Bibiliya itwereka ngo Koroneliyo yari umuntu yubaha Imana, n'atari umwisirayeli, n'atari umuyuda, n'atari uwo mu bwoko bw'abantu bubaha Imana, abitirirwa izina ry'Imana, abana b'Imana bafitanye amasezerano n'Imana. Koroneliyo nubwo byari bimeze gutyo ngo yarubasha Imana, ngo yari umuntu yubaha Imana, ngo akayitinya, agashira mu ngiro iby'Imana igomba, akagira ingeso nziza, ntarenganye,
yari umuntu ngo yagira ubuntu bwinshi. Umuntu agira ubuntu bwinshi no kuvuga umuntu afasha abagowe, umuntu afise impuhwe. Abandi bashobora muri mu Musamariya w'imbabazi, yari umuntu w'imbabazi, yari umuntu w'impuhwe, yari umuntu w'ikibabagwe, yari umuntu afasha abantu bari mwirinde, yari umuntu afasha abantu bagowe, yari umuntu atirengagiza imfubyi n'abapfakazi, yari umuntu atirengagiza impahazwa, yari umuntu atarenganya, yari umuntu adafise intwaro y'agacinyizo, yari umuntu adafise intwaro y'iterabwoba, yari umuntu w'umutima mwiza, yari umunyenda nziza niko abandi bavuga, yari umuntu ngo yubaha Imana, yari umuntu akorera Imana, kandi iyo Mana yakorera akayikorera wewe wanashaka, novuga ngo atari umukizwa, novuga ngo mbere ahubwo atari mu bakizwa. Urazi gukorera Imana ariko atadini urimo, gukorera Imana ukayikorera nk'uwo mu idini kanaka ariko iryo dini wewe udahora urijamwo, ni ukuvuga ukavyaplika ugashira mu ngiro doctrine y'abizera Imana, ugashira mu ngiro ukaplika doctrine, imyizerere, inyigisho ngenderwako z'ishengero kanaka ririmwo abizera Kristo Yesu, bamwizera ko ari we mwami n'umukiza mu bugingo bwabo, bamwakiriye akababera umwami n'umukiza mu bugingo bwabo, ahubwo kandi mbere ahubwo biteze no kugaruka kwiwe wanashaka. Rero uyo muntu akabaho yubaha Imana ku rugero mbere novuga ngo ahubwo runasumba n'urwa babandi bayitirirwa. Muvyumve neza, arubaha Imana mbere ngo ayitinyana n'abo mu rugo rwiwe. Turi mu bihe usanga hariho abakozi b'Imana benshi bafise amatitire menshi kanaka komakomeye, ba bishop, ba pasiteri, ba revera pasiteri, ba mondo, nari kuvuga ngo n'abasenyeri n'abandi mugabo abasenyeri bo reka tubiyoze kubera n'abakozi b'Imana mugabo bihebeye Imana mu rwego rwo kutavyara, kumbe navyo bigaca bijamwo. Abandi rero tuvuga bavyara, aba bishop, aba pasiteri, aba revera pasiteri, aba diakoni n'abandi bakorera Imana. Imana yacu n'ihimbazo. Turi mu bihe rero hari abakozi b'Imana benshi, mugabo ukurikiranye ndakeka ko ugize amatohoza, kuko nanjye nisunze ibyo maze kubona, igitigiri nyamwinshi cy'abana b'abakozi b'Imana usanga mbere umengo nigeragezwa riri mu miryango y'abakozi b'Imana, usanga bobo batubaha Imana ngo babe abanyamico myiza n'ingeso nziza nka base babo. Ugasanga papa wabo narakijijwe, eka n'ukuri ni nyankamugayo mu mubano, ntaco wo mugaya ko eka sinzi ntaco wo munenga, ariko abana biwe ugasanga ni maraya, ugasanga bibera mu mabwate, ugasanga n'abanwara umugi. Iryo geragezwa maze kubona kumeye nk'igitigiri nyamwinshi rirabaho, ugasanga mu ngo z'abakozi b'Imana nibyo umupapa waho, nibyo kumbure n'umumama waho, ugasanga bo barubaha Imana mugabo abana babo ugasanga biragoye. Ariko Koroneliyo wewe ngo yarubasha Imana ku giti ciwe, arifatira ingingo yo kubaha Imana. Ni nk'ayavuga ngo jewe naho ntari umuyisirayeli, naho ntari umuyuda, naho ntari mu bwoko bwitwa ngo ni ubwoko bw'Imana, naho intwaro nserukira, naho leta nserukira, naho igihugu nserukira, ndongoye novuga ngo nuze ikompanyi y'ico gihugu, ndongoye abasoda 100 bo muri ico gihugu, naho tubakandamiza, naho intwaro yacu bakandamiza, mbere hari n'ivyibarenganya, ariko Jehoho kuko namaze kumenya iyo Mana, naho ntari uwo muri barya, jewe narashimye imyizerere yabo, narashimye amategeko n'uburongozi bw'iyi Mana basenga bitirirwa. Iyi Mana y'Abisirayeli rero niyemeje kuyubaha, niyemeje gukora ibyigomba, niyemeje gukora iby'ukugororoka. Ni ukuvuga ngo aragororoka. Koroneliyo yubaha Imana, Koroneliyo akorera Imana, Koroneliyo yashiramo n'amafaranga yiwe, akagirira ubuntu abantu benshi, akambika abagenda gusa, akavuza abagwaye, agafasha impahazwa, akarenganura abarenganywa. Ndizera neza yuko abanyagihugu babaha hafi
impande y'aho ikirindiro cya Koruneliyo bari niyumvira ko batidoga, niyumvira ko banezerwa, niyumvira ko bari babayeho mu mahoro, niyumvira ko bavuga ati yo mbega umurongozi mwiza, mbega umukomanda mwiza, mbega umumajoro mwiza. Kubera iki? Yabatwara neza. Ngo arubaha Imana bene data, yubaha Imana, ngo akora n'ibyo kugororoka iby'Imana igomba. Ngo si ibyo gusa, muri uko kubaha Imana kwiwe ngo acashiraho n'umwanya wo gusenga, ashiraho umwanya wo gusenga ku buryo ngo yamasenga iminsi yose mu masaha ya après-midi, mu masaha ya saa 9 gutyo hoyi ngo hariho umwanya wo gusenga. Umunsi umwe rero yari karasenga acagendererwa n'umumarayika, kandi imbere yaho gatoya dusubiye inyuma ni kuvuga ngo Koruneliyo ngo yatinye Imana, ngo akayitinyana n'abo mu nzu yiwe. Tuvuze abo mu nzu yiwe rero, mwumvemo umugore wiwe, mwumvemo n'abana biwe, mwumvemo n'abakozi biwe, mwumvemo abasoda bamucungerera umutekano, babandi novuga ngo bamutwaza ibigwanishwa, babandi kumbe novuga ngo bamutwaza sinzi ibitabo cyangwa se ibikoresho sinzi bya gisirikare, ibintu nyene nk'ibyo. babandi novuga ngo abagendanyi biwe, ngo yarayitinye Imana, yarubaha Imana ku rugero rw'uko ngo yayubahana n'abari mu nzu yiwe. Abantu bose baba mu nzu yiwe yari yarabakonvensi, yari yarabemeye, yari yarabexpress, yari yarabasiguriye, abereka akamaro ko kubaha Imana no kuyitinya. Nabo barabyitabira, birakunda, mbere bitandukana n'ibyo mu miryango imwe muri kino gihe usanga kumbura umugabo ari umukizwa, mugo umugore we ugasanga ni ususa ntumbabe, ugasanga umugore we baba ujya umugore wa naka ngo ni gikashi, umukapasiteri naka reka niyo guha n'amazi yo kunywa, niyo guhembura. Niba hatembera ugasanga pasiteri si hari, mukapasiteri n'amazi niyaguha ntuzoyanywe, hava yaguha harimo aside yo kwanaka. Mbega uraza abana bo kwanaka reka n'abanyangeso mbi reka ntiboraba. Twibuka abana b'umutama yitwa Eli, yari umuherezi, ingene Imana yigeze kuratswa irababazwa n'ingene ngo abo bahungu ba Eli umuherezi mukuru, novuga ngo mu bishop, umuntu arongoye abakozi b'Imana abandi bose, umuherezi mukuru nabo murabyumva, ngo bakoresha ibyaha n'abagore mbere ngo baje gukura urusengero, baje gukora isuku mu rusengero, ngo bakabasambanya, bagakora ibyaha byinshi, inyama ngo zateguriwe gushikanirwa Imana, ngo bo bagaca bafata ngo bakazijabura, ngo bakazijya, kandi bitari byemewe yuko aribo batangura kujya kubyerejwe Uhoraho. Imana yacu nidutabare bene data. Rero wewe ngo byari byamukundiye, byari bitandukanye na kino gihe wumva usanga umwe yubaha Imana, mugabo ugasanga abandi ntibubaha Imana, mugabo kandi bakabana gutyo. Rero ngo nabo mu rugo rwiwe bose barubaha Imana. Rero umunsi umwe rero Koruneliyo ngo ariko arasenga Imana mu masaha y'inyuma ya saa 6, ngo acabona yeretswe umumarayika nk'imbona nkubone. Hanyuma uwo mumarayika rero ngo aramubwira ngo ni mu gice cy'icumi ku murongo wa 4 avuga ngo nawe amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati ni iki ga mwami? No kuvuga wa mumarayika yari yeretswe Koruneliyo. Duhereye ku murongo wa 3 havuga ngo abona yeretswe imbona nkubone umumarayika w'Imana yinjiye iwe hari nk'isaha ya 9 z'umunsi, aramuhamagara ati Koruneliyo. Hanyuma Koruneliyo nawe ngo amukanurira amaso afise ubwoba, aramubaza ati ni iki ga mwami? Aho marayika ngo yishura Koruneliyo ati gusenga kwawe n'ubuntu bwawe, no kuvuga ingene ufasha abantu, ingene ufasha abantu, ubitaho, ufasha imahazwa, imfuvyi n'abapfakazi, ibyo byose ukora byawe byaduze ngo biba icibutso imbere y'Imana. Imana yacu nihimbaza. Hanyuma ngo acamubwira ati none rero tumako uwitwa Simoni Petero ari ahantu yitwa Iyopa, asembereye mu nzu iraho impande y'ikiyaga, hanyuma ze azokubwira ibyo ukwiye gukora. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo, naho nabanje kuja muri byinshi rero burya ndiko ndatera negereza rya jambo rero.
umumarayika arabwira Koroneliyo mu yandi majambo ni nk'ayo Imana yahagaze igihe ibyo Koroneliyo yakoze birayikorako birayitusha bikora ku mutima w'Imana. Ukugororoka kwa Koroneliyo kuraduga gushika naho ukugororoka kwiwe gukonvenka Imana, kwemeza Imana nayo biranga ko yigumya, biranga ko yiyumanga. Uyu muntu akora ibyo kugororoka atanu wabanje kubimwigisha. Uyu muntu ibyiwe ntibikwiye kuguma kunyene Imana yacu nidutabara. Hanyuma rero ngo ibyiwe byose yakora kugororoka kwiye ngo byari byagize imbere y'Imana ngo byubaka monima, byubaka icibutso. Imana yacu nihimbazwa imbere y'Imana. Koroneliyo amaze kubwirwa ariko kwe gutuma ko Petero acaratuma abantu biwe bagenda guhamagara Petero. Petero nawe ngo Imana ikimwiyereka mu nzozi. Nagoma muhumve neza. Koroneliyo Imana yarungitse umumarayika ngo amwiyereka ngo imbona nkubone amaso muyandi ku murango. Koroneliyo ariko arasenga azabona umumarayika ngo waraje amaso muyandi. Imana yacu nihimbazwa. Kandi yari umunyamahanga atari no mu Bisirayeli. Imana yacu nidutabare. Hanyuma Petero wewe ni ntumwa yabanye na Yesu, yaramubonye, babanye, baririrwanye, barararanye. Wewe ngo Imana mu kumugendera ngo ikige imugendera iciye mu nzozi, arota inzozi zimubwira kuja kwa Koroneliyo. Imana yacu nihimbazwa. Hanyuma rero Petero acaraza rero yahavuye aza araza kwa Koroneliyo ngo asanga Koroneliyo rero ngo yakoranije abantu ntiworaba. Petero rero ngo acaraza atubwanyu murazi yuko twebwe abayuda kizira yuko twifatanya n'abanyamahanga badasenga Imana yacu dusanzwe dusenga. Ariko mugabo rero naho ibyo byitwa ikizira, kwifatanya n'abanyamahanga naho byitwa ikizira, Imana yarangendeye mu nzozi namwe ko nakwiye gufata ikintu Imana yejeje ngo ndacite ikizira, ndacite igihumaye. None rero niyo mpamvu nahisemo kuza, naho wumva novuga ngo ibintu nkoze n'agacamutwe, naho wumva umenga ibi bintu nkoze byotuma abatumwa bagenzanje batanyemera, byotuma mbere bantaramura no ku ruhimbi, byotuma mbere bantaramura no mw'ishengero mw'isinagogi. Ariko kubera yuko Imana yambwiye yuko nkwiye kuza, none rero naje. Nimumbwire rero ikintu gitumye muntumako rero numva ico arico. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutsima w'ubugingo cuno munsi. Hanyuma rero Koroneliyo acarabwira Petero, amubwira ukuntu umumarayika ngo yamwiyeretse. Hanyuma akamubwira ngo tuma kubitwa Petero uku. Hanyuma rero Koroneliyo abwiye Petero ati byagenze uko ariko ndasenga. Hanyuma umumarayika aranyiyereka yego uku rero yaciye ambwira ngo ndagutume ko. Hanyuma none rero nagutumye ko nawe ugize neza kuyobotse. Natwe nabo turi kumwe muri ino nzu. Ni ukuvuga ngo Koroneliyo yari yatumiye n'ababanyi, yari yatumiye n'abagenzi, inshuti za hafi zo ku mutima, ababanyi arabatumira. Ni wari nk'umunsi mukuru, yari nka fete yateguye, avuga ati twiteguriye umukozi w'Imana ndasanzwe. Ya Mana nari maze iminsi nubaha, ya Mana nari maze iminsi nsenga, kandi ndayisenga umengo mbere jewe sindanavyemerewe kuko sindi umwisirayeli, sindi umuyuda, sindi mu bwoko bw'Imana. Bya bintu nahora nkora, bya bintu ntidetermina gukora, burya Imana yabyemeye, byemewe, byaciyemo. None rero muraza mwumve icyo umukozi w'Imana azotubwira. Acakoranye no ngo gikorane. Murabyumva namwe, umuntu w'umutegetsi afise ibyo abakirira, afise n'abakirira, sinzi ngo hari abantu bangana gute. Petero nawe rero yumvise ingene ngo umumarayika yiyeretse Koroneliyo, ibyo bintu umengo ntibibaho. Umumarayika w'Imana dusenga twebwe Abisirayeli, twebwe turi urubyaro rwa Aburahamu, twebwe ni twebwe dufise Imana, twebwe ni twebwe dufise ibyagezwe byayo, ni twebwe yavuganye natwe, ni twebwe abavugishwa n'Imana batandukanye bo mu isezerano rya kera. Imana yagiye ituma irabwira ibyo dukwiye gukora. Twebwe ni twebwe turi ihanga ry'Imana,
twebwe bariya turabaruta, twebwe bariya turabasumba, bariya n'abapagani, bariya basenga ibigirwamana, bariya ntibizera Imana. Umumarayika w'Imana dusenga none yubahutse aramanuka araza agenda mu rugo rw'umuntu adukoronije. Abantu tuzi ko ari abantu barenganya, abantu baza gusubira iwabo, batwatse ubwigenge, nta independance dufise, abantu tuzi ko ari abanyabyaha. Umumarayika w'Imana jewe nkorera Petero, umumarayika w'Imana nkorera yamanutse ntiyazi iwanje, agenda ku muntu mwita ko ari umunyabyaha, babandi twita ko ari abanyabyaha. Umumarayika yabikoze, yagakoze, yabyubahutse aramanuka akuzi iwacu ngo atuma tuvuga ati genda mubabwirize, genda mubigishe, genda mubahanure. aho kuzi iwanje yagiye ku munyamahanga tutemera, mbere no ngo batake, kuko gukebwa ico gihe byari rwo sezerano riri hagati y'Abisirayeli n'Imana. Yubahutse aramanuka agenda ku munyamahanga amwiyereka imbona nkubone. Ariko jewe Petero, umwe muri babandi 12, jewe niho narindi. Yesu naramubonye, Yesu twarabanye, Yesu ndamukorera, ariko yarungitse umumarayika aca agenda ku munyamahanga tuzi ko bataramwizera, tuzi ko batubaha Imana. Agendayo ahubwo aranakonfirima, amubwira ngo wewe ngo ukugoroka kwawe, ubuntu bwawe ugira, ugusenga kwawe, dosiye yawe, ibyawe byose bigize dosiye byaduze imbere y'Imana umuremyi w'ijuru n'isi, byubatse icyibutso kidasanzwe, byubatse monima imbere y'Imana. Biravuga ngo nituva ngaha uriya Koroneliyo naho yitwa umunyamahanga, naho atari umwisirayeli, naho atari umuyuda, twebwe tugize ukugororoka kwiwe, twebwe ibikorwa byo kugororoka Koroneliyo yakoze, twebwe ibikorwa byo kugororoka Koroneliyo yakoze, afasha imahajwa, afasha abantu aho nikora, afasha abapfakazi, afasha imfubyi. Twebwe ni nkaho novuga ngo ibigize ukugororoka kwa Koroneliyo byagize greve imbere y'Imana, novuga ngo byagize imyigaragambyo. Biravuga ati none ntubona ko twagize icibutso, ntubona ko twubatse icibutso, twebwe tugize ukugororoka kwa Koroneliyo. Imana yacu nihimbazwe. None rero umumarayika w'Imana yagejeje Petero, yaje imbona nkubone, yiyereka Koroneliyo, ataramubwira ngo ukugororoka kwawe kumviswe, ugusenga kwawe kumviswe, confirmation nk'iyi. Hanyuma arangije atarazi iwanje, aho nari njyamiye Yopa, aho kunyibwirira naje amaso mu yandi, n'ingene nagoranywe na Yesu, n'ingene twararanye mu ishamba, n'imbeho yankubise. Narinzi ko nta wundi yokwemerwa gusumba jewe, sinarinzi ko umunyamahanga nk'uyu yokwemerwa kunsumbya, ariko by'ukuri atarazi iwanje by'ukuri. Hanyuma acanyiyereka mu nzozi, ndarota. Kurota n'undi uwo ari we wese arota by'ukuri. Petero rero aravuga ngo nukuri, umva niyo magambo twasoma, nukuri niyo nimenya. Petero yanzika kuvuga ati nukuri niyo nimenya yuko Imana itarobanura abantu ku butoni. Uhereye none kuri no myaka jewe Petero maze, sinzi ngo yari amaze imyaka 30 n'ingahe, ariko ntiyari munsi y'imyaka 30. Uko kiriya gihe umuntu yuko ko ari umuntu akuze ashobora kuja mu mabanga y'ibikorwa by'Imana nk'ibyo, yatoza ko afite n'imiburi buri myaka 30. Imana yacu nitutabara. Avuga ngo ku myaka yose nari maze kuva mvuka banyigisha ibyagezwe, banyigisha Imana, nsanga hari ikintu ntigeze menya, hari ikintu nsanze mara nibeshako. Imana nahora niyumvira ngo irobanura abantu ku butoni, nahora niyumvira ngo Imana iturobanura kubera ko turi urubyaro rwa Aburahamu gusa, nahora mbona umengo nta wundi muntu n'umwe Imana yorobanura. Ariko noneho nukuri niyo nimenya
yuko imana itarobanura abantu ku butoni, ahubwo rero iyi mana mishuriwe inyuma y'iyi myaka yose nari imaze nsanze ibyikorera ko kugira ngo irobanure umuntu nuko ayubaha. Umuntu wese ayubaha, naho yoba ari umwirabure, naho yoba ari umuzungu, naho yoba ari umwisirayeli, naho yoba ari umunyamahanga, naho yoba ari mugufi, naho yoba ari muremure, uko ari kose ntaco bitwaye, ntaco bivuze, nabe yarize cyangwa atize, ashobora kuba ari umwungere w'intama ariko ikamurobanura ikamutoranya ikamuha kurongora abantu ikamugira perezida ikamugira umwami. Nukuri niho nkimenya yuko imana yacu itarobanura ku butoni, ahubwo rero ikintu menye yuko mu mahanga yose, mw'isi yose, mu moko yose, mu bantu bose, umuntu ayubaha agakora iby'ukugororoka. Kuyubaha ugakora iby'ukugororoka, ibyo byonyine nibyo bisabwa, nizo kondisiyo. Ibindi byose turiko turabyihendako, twebwe abigishwa ba Yesu turiko turabyihendako, turiko twiyumvira yuko kubera ko data wanjye twavukiye mu miryango y'Abisirayeli, kuko twavukiye mu rubyaro rwa Aburahamu, tumaze imyaka myinshi turiko turiyumvira yuko ari twebwe twenyine Imana yemera. Tumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi tuzi ko abanyamahanga batemerwa, tuzi ko abanyamahanga ari bicibwa, ariko noneho ndaronse ukuri kuvuguruza ukuri nari nsanzwe nzi. Uku kuri kwari kumaze imyaka ibihumbi n'ibihumbi twiyumvira ngo ni twebwe twenyine twemerwa. Uku kuri ndaronse ukundi kuri, ndamenya ukundi kuri kuvuguruza ukuri kwabayeho uhereye kera muri ba sogokuruza. Uko kuri nako kuvuga ngo mu mahanga yose, hatitaweho yuko uri uw'Aburahamu, hatitaweho ko uri umwisirayeli, niwayubaha ugakora iby'ukugororoka irakwemera. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nano majambo rero numva yaguse umutima wanje, numva noganira na wewe uriko urakurikirana kino kiganiro. Petero yaratangaye, hari indirimbo baririmbye cyangwa se ni korasi, bararimba bavuga ngo iyo umuntu yubaha Imana ngo nayo imuha icubahiro, ngo iyo umuntu atayikojeje isoni, ni ukuvuga iyo umuntu atayimaramaje nayo ngo ntimumaramaze. Ngo Aburahamu yarubasha Imana nayo ngo imuha icubahiro. Mbere ahandi ho bavuze ngo Imana ngo irakora mu bubiko bwayo igakurayo kado nziza. Uyo muntu ngo yubaha Imana ntibyijana, ntibiherera ngaho. Uyubaha, ukora ibyo kugororoka, naho yoba Kenya, naho yoba ari Nyarucari, naho yoba kumbura atize menshi, naho yoba ari umushomeri, naho yoba adafise akazi keza, naho yoba adafise n'ikinga rya deplacement yiyunguruzako, naho yoba adafise imodoka, naho yoba adafise kumbure sinzi mituelle ya fonction publique. Umuntu yubaha Imana, umuntu ayikorera ibyo kugororoka, umuntu akora ibyo kugororoka, haragera igihe nibiherera ngaho, haragera igihe bya bikorwa byiwe byo kugororoka bikubaka icibutso, bikubaka monima. Haragera igihe nibiherera ngaho. Ndabimenye neza ko kubaha Imana, naho wowe utari umwana wa pasitori, naho wowe kumbura utari umwana wa diakoni, ndamenye neza yuko bwa bundi kwemerwa n'Imana nitubihabwa nuko twavutse tukabintumwa, nitubihabwa nuko turi umwe muri za ntumwa 12. Jewe Petero ndamenye yuko abana nzobyara batazemerwa n'Imana kuko bavutse ku ntumwa imwe muri za ntumwa 12. Ndamenye yuko kubaha Imana umuntu agakora ibikorwa byo kugororoka, ibyo byonyene
aribyo bituma umuntu yemerwa. Ibindi byose turabyihendako, ibindi byose birashaje. Ibi bintu tumaze iminsi tugenderako, iyi doctrine tumaze iminsi tugenderako itwereka ko umengo abanyamahanga ntibemewe, umengo n'ibicibwa. Oya, iyi doctrine siyo irashaje. Ndamenye yuko n'abanyamahanga nabo uyubaha agakora ibyo kugororoka, uyo muntu Imana ikimwemera atakirinze gusabwa. Imana yacu nihimbazwe. Aya niyo majambo rero Petero yatanguje muri introduction, mu ntangamarara y'ibyo yavugiye ngaho kwa Korneliyo. Aca bandanya yigisha mu kosome y'imirongo ikurikira, arigisha. Aho Petero hari abo bazaranye b'Abayuda b'Abisirayeli bava mu bwoko bwubaha Imana, abitirirwa Yesu, bemera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo. Arigisha Petero rero ngo arakubita ijambo, arabigisha ngo akirika arigisha. Rero b'abanyamahanga babonekana ko batemerwa n'Imana, babandi bari bameze nk'aho n'ibicibwa. Hareze imyaka ibihumbi n'ibihumbi kuva kera kuri Aburahamu, bo batamasezerano bafise mu masezerano y'iby'Imana isezerano abantu bayo. Ngo akirika arigisha arutuzwa yinjira muri Mpwemu Yera. Hanyuma rero ubwo nyene ngo haza Mpwemu Yera, haza igihinda c'umuriro wa Mpwemu Yera, ngo bose baca banduruka bavugishwa mu ndimi zitamenyekana, barabatizwa, bahabwa umubatizo wa Mpwemu Yera, hatarinze kubaho inyigisho z'igice zindi, batabanje no kuja kubatirizwa mu mazi menshi, kumure batabanje kuba bajenama n'abandi, ariko nabo gukora ko babwiwe ijambo ryo kubaha Imana, imitima yabo ikaryakira, ikarika ibanza, bakaryemera, bakumva ibyo bintu nibyo, bakumva bya bintu n'ibizima. Ubwo nyene amategeko yarahari, inone zari zihari, nubwo zica zirafutwa, zirahonyangwa. Imana yacu nidutabare. Bene data, kubaha Imana ni ikintu gikomeye cyane. Icyo gihe ngo Abayuda, Abisirayeli bagendanye na Petero, babonye ibibaye ngo baracanganyikirwa, baratangara. Babonye ibibaye, ibyo bintu bibaye n'ibiki? N'abanyamahanga nabo barahawe Mpwemu Yera, ntibabyumva, byarabasize. Imana yacu nidutabare. Kubaha Imana rero, iyo Imana ibonye ukubaha mu mutima w'umuntu, uko yoba ari kose, naho yoba yicara hariya ku cavu, kuko ukuyubaha afise mu mutima wiwe, kubera ibikorwa byo kugororoka, wa muntu ari ku cavu hariya hasi, byaduze bikubaka monima icibutse imbere y'Imana. Kubaha Imana kuhora gutuma Imana ihonyanga ibindi byagezwe byose by'ingene isi itunganijwe, iby'ingene doctrine z'abantu zitunganijwe. Ibyo ntacyo bivuze iyo bibonetse ko ari ukuyubaha kuje kugakuraho bya bindi byatangira wa muntu ngo bimubuze kwemerwa n'Imana. Kubaha Imana, umuntu agakora ibikorwa byo kugororoka, gufise igiciro kidasanzwe, gufise imbaraga zidasanzwe, gucira inzira umuntu, gutuma umuntu yemerwa n'abatahora bamwemera. Iki gihe Korneliyo na bagenzi biwe baciye bemerwa, kubera Imana iyo uyubaha ni nkaho uba uyemeje, nayo ikikwemera kandi igaca ikwemeza n'abantu. Imana yacu nihimbazwe. Nane majambo rero tugomba duhave dusozera. Sinzi ukubaha Imana ufite muri ino minsi. Kubaha Imana ni ukugendera mu byo yihanikiriza, ni ukugendera mu byagezwe byayo, ni ukubaha ibyo Imana igomba ko abayubaha bakora, ni ukubahiriza icyo jambo ry'Imana rigusaba. Naryo ijambo ry'Imana muri rusange risaba umuntu kudacumura ngo acumure ku Mana, rigasaba umuntu kwama abayeho ubuzima bwo guhimbaza no gutazira Imana, akora ibikorwa byo kugororoka, akaba kure y'ibikorwa by'umwiza by'ibibi by'ibyaha. Imana yacu nidutabare. Iyo umuntu yubaha Imana rero, naho yoba ari mu buzima bwo kutemerwa, naho yoba ari mu buzima bwariya hasi ku cavu,
Imana iramuduza, Imana imwongera ipeti, Imana imwongera igrade, Imana imucira inzira. Ahantu haboneka numengo nta nzira zihari, ahantu haboneka numengo hari uruhome rutamenwa. Kubera yuko uyu muntu yubasha Imana, Imana iratuma marayika akaza azana no gucagagura ingoyi zari zimutangiriye. Imana irungika inyishu, Imana irungika ubutabazi, Imana ishiraho ikimenyetso kigaragaza yuko imwemera, hanyuma ikamwemeza n'abandi batamwemera. Wewe rero bivanye n'ubuzima urimo, nagomba kuguhamagarira guharanira kubaha Imana. Shishikara wubaha Imana, shishikara wame urwana intambara yo kubaha Imana. Wirinde ibyaha, wirinde gucumura ku Mana, ubeho uharanira kubaho wubaha Imana. Niwaba wubaha Imana ugakora ibyo kugororoka, Imana izokwemera, hanyuma ikwemeze n'abantu batopfuye bakwemeye. Ntibyopfuye bibayeho ko Abisirayeli bemera yuko abanyamahanga nabo n'Imana ibemera, ariko kubwo kubaha Imana kwabonetse muri Koruneliyo umunyamahanga, ahubwo kwaciriye inzira ukwemerwa kw'abanyamahanga. Ihanga ry'Imana naryo ryemera abanyamahanga ko nabo nyene ubu basangiye umugabane umwe wo kwizera Kristo Yesu, kuko bahawe ingabire y'Imana ariyo mpwemu yera. Ndabahirwe rero abantu bemera Imana, abantu bemera Imana n'abahirwe, kuko Imana irabemera kandi Imana iri mu ruhande rwabo kugira ngo ishishikare kwemeza n'abatahura babemera. Birashoboka yuko hari ibyo umaze mu minsi y'intambara wigwanira urondera kwemerwa. Sinzi ko ari muri korali uririmbamwo, sinzi ko ari mu ishengero, sinzi ko ari ku kazi wanyu, sinzi ko ari mu muryango. Ugasanga iminsi yose baragusuzugura, bakugwiza n'ubusa, babona ko atacumaze, babona ko atacurico, babona ko atatuzovamwo. Ariko nagomba ndakubwira ibanga rikomeye muri kino kiganiro. Shishikara kubaha Imana, shishikara kwemera Imana, shishikara gukora ibikorwa byo kugororoka. Nagomba ndakubwira ngo hari igihe, hahora hagera igihe ibikorwa byo kugororoka k'umuntu bigera igihe bikubaka icibutso imbere y'Imana, bigatuma yemerwa. Ukwemerwa kuzananye mu kugororoka, ukwemerwa kuzananye mu kubaha Imana, ni Imana ubwayo ikwemeza abantu bakakwemera. Ibitahora bikwemera bigaca bikwemera kubera ko byemejwe n'Imana. Imana yacu nihimbazwe. Ni byiza yuko ukwemerwa utarinze kubigwana n'ingufu zawe ngo wewe uharanire gusa kumengo wowe ubereke yuko nawe umengo uri ikintu gihambaye. Oya, kora ibikorwa, reka amatiku, reka amajambo, reka kumbure kunyinyurana, ariko ni wubaha Imana, nukorera Imana. Kora ibikorwa byiza byo kugororoka mu kibano, mu muryango, mu bo mwarukanye, mu bo mungana, ku kazi, muri korale, no mu ishengero usengamo wanashaka, no mu gihugu cakwibarutse. Kora ibikorwa byo kugororoka naho utemerwa, ariko sikiziba Imana ikwemera, kandi inyuma yo kwemerwa n'Imana n'abantu barakwemera. Birashoboka yuko umuntu yokwemerwa n'abantu kubera ko yabiharaniye cyane, akabereka yuko we wari jokone, we wari karaka, ari umuntu nyine wadasanzwe, ariko birashoboka yuko wemerwa n'abantu Imana ntikwemere. Hako rero wokwemerwa n'abantu ngo Imana itakwemera, ahubwo woharanira kwemerwa n'Imana biciye mu kuyubaha no mu gukora ibikorwa byo kugororoka, kuko ni wamara kwemerwa n'Imana, iminsi yose ikizokurikira inyuma yo kwemerwa n'Imana uzokwemerwa n'abantu banashaka tutarinze kubiharanira. None nano majambo twumvise mwese abayumvise, Imana y'umwijuru ibahomugishe. Reka dusenge Imana, tuzosura mu kiganiro umutima w'ubugingo cy'ubutaha. Mwami Yesu, tugushimiye cyane ano majambo twumvise atubwiye yuko ukubaha agakorera ibikorwa byo kugororoka uyo umwemera. None rero umuntu wese asanze hariho ibyo yagendeyemo bitari ibikorwa byo kugororoka byatumye atemerwa nawe, akaba yemeye gusaba imbabazi, n'umuguze kw'imbabazi. Umuntu wese avuze ngo Mana ndakwingize ngo mbabarire, sanze ntemerwa imbere yawe kubera yuko nacumuye, kubera yuko muri ibikorwa byari byo kugororoka, uyu muntu umuguze kw'imbabazi, umuye kwemerwa nawe. Hanyuma inyuma yo kwemerwa nawe
azokwemerwa n'abantu, azokwemerwa aho atahora yemerwa. Urakoze kw'Imana, aya majambo yaherekeze ukoresheje iminsi n'ibitanda mu mitima y'abantu bayakurikiranye, mu izina ryawe ryera Kristo cyose niho tubisabye tubyizeye, amen.